bayikaze batwibwira kandi akazina babwiye n'abakunzi bacu. Okay, murakoze cyane. Nitwa Patience Niremera, nkaba ndumuririmbyi aririmba gospel, ndavuga ubutumwa biciye mu ndirimbo. Ego, murakoze cyane. Turashima Imana. Ku mazina nitwa Claudine Kezimana, ariko benshi banzi ku izina rya mama Coco. Ego, hama abasanzwe ndumuvuga butumwa biciye mu ndirimbo. Turashima Imana cyane. Nahageze ndi hano. So nuko mubona rero mu kiganiro kumbura bagisegishwa abantu tuzaze gusangira hagati yacu. So guys, twabikiriza banda kushikira gukora subscribe kuri channel Ndufacom TV, share ya link yacu kugira ngo n'abandi babone bamuzamushyigikiye kandi ababona cyane kuko mukomeza kubikora kenshi. Rero ndatevye Patience Sa mama kuko kabisa mutumye Patience n'umuntu murakoze cyane. Patience n'umuririmbyi ataririmba ku nyungu ziwe, ariko aririmba ku nyungu za Kristo, kugira ngo ijambo ry'Imana riravuga ati nimugende mu mahanga mubwire benshi ubutumwa bwiza. Rero natwe nico gikorwa turimo cyo kubwira benshi cyane bashoboka, kugira ngo baze babone agakiza ngene karyoshe, babone kuba muri Yesu ngene bimeze. Ego no muzi so Patience tudatevye n'icyo ufite abakunzi ba muri rusange, kubera ko turumva umuririmbyikazi w'amagospel, ndibaza gospel ya gospel kuri wowe n'umwe butumwa ufite abakunzi bawe. Gospel kuri jewe ubutumwa mfise icambere n'ubwo kuzana benshi kuri Kristo kugira ngo bamwakire. Hari indirimbo nanditse ivuga ati abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, kandi abo bazoba nk'igiti gitewe ku migezi, amababi yacu ntazigera yuma. Rero muri Kristo Yesu nta hantu uzosanga ubuzima buryoshye atari muri Kristo Yesu. Iminezero yo ngaha ku isi yose irashobora guhera, ariko umunezero umwe wo muri Kristo niwo utigera uhera. Ego. Sengera mu Ngagara quartier 10, église Étoile Lumière Internationale de Burundi, niyo dusengera. Cyane gose. Tudatevye bashobora kurakara ku ndirimbo zawe kumva ibyiza usangiza abandi kumbure ndari ntigeze tubiseho kubera ko ndera ndakije ndufako ryambere cyane rero abakunzi bacu turashaka akabera nta kibazo kuko nibwo butumwa dufise, niryo hangiro twihaye kandi dutegerezwa kubikora. Okay, uga mwami yoni wetu ubwiza bwawe, ndatangazwa n'ibyo ukora. Mwami yoni butingene wanguze, ndaririmba ishimwe ryawe, ndaririmba ubwiza bwawe, ndaturuku mese mwami, ndavuga kuruhera
ego murakoze cyane. Iyo ni indirimbo imwe mu zo maze kwandika, kandi ifite indirimbo zibiri ziri kuri YouTube. Ego nitwa Patience Niremera, wanditse ucuzisangako. Iyo yitwa ndaririmba ishimwe ryawe, hari iyindi yitwa neno lako. Ego bon, iyo imwe nifise video, iyo iri mu Giswahili, nayo vuba cyane video iraza. Ego amakuru ni meza cyane kandi anezerewe. Ndahari. Nari gutegura bishasha. Ni indirimbo shasha kandi ni indirimbo iryoshe, ni indirimbo irimo amavuta y'Imana. Rero abakunzi banje bayitege vuba cyane, iraca habona amasanamu yayo ni meza. Misi heze barabonye kurakora video nibaro sokomye tuyagisha buryo twarabuze kugisha kora kubona muri byinshi byajya ibikorwa mako indirimbo yawe yiteguye gute? Bo indirimbo yanje iteguye neza kandi irimo ivugabutumwa ryagutse, kandi n'uyu mubona ku ruhande rwanje yarimwo ni ukuvuga ngo rero vuba cyane vraiment tugiye kuzana benshi kuri Kristo. Ego kuko intumbero yacu si yindi, nuko ivugabutumwa ryaguka rigakwira amahanga yose, rigakwira isi, amoko yose akamenya ko mu ijuru hari Imana itabara kandi ikora. Ego indirimbo yanje, indirimbo naririmba nako si yanje ahubwo nayiririmbiye Imana, indirimbo y'Imana yitwa Imana y'umunsi umwe oya. Imana y'umunsi oya. Yeah. Imana y'umunsi oya. Ego. Yamaze kujabona cyane. Oya indirimbo ubu hanze hari cover na coming soon. Mugabo vuba cyane byose biraca habona. Coming soon narayibonye. Nawe masanamu maguko. Mwene nambaye neza mu ndirimbo. Murakoze. Abonye amasanamu na karimani meza. Maguko indirimbo yawe atari banga bavuga ko cyumva. Oya. Ico kibazo ntacyo no kwishura kuko na Yesu bwiwa mpatamparuriye nanje sinoharura ivyo nayikoreye kuko oya. Ego turacavugana n'umuntu umwe, hari umushefu ndindiriye ko azompa ego amuruhusha kugira ngo zitwishira habona. Rero mu gihe azompa date nzoca ndababwira, kandi vuba cyane murabona na affiche itariki n'umunsi n'amasaha. Byitege bakoze batwakoma ko mubibona ni abaririmbyi kaze babiri. Maguko hari ikintu mwamaze gukorana ako numvise mumengo murabatanere muregeranye cyane. Uyu ni umukobwa wanje Imana yanyihereye, kandi nawe arabizi, ni umuvukanyi wanje kubijanye n'ibikorwa by'Imana. No kuvuga ngo rero tuzokora byinshi. Abarundi baravuga ngo tubiri tuvurana ubupfu, no kuvuga ngo turi kumwe hazoza n'abandi nawuze, hanyuma ubwami bw'Imana bwaguke. Kandi Diome ikintu no kubwira no kuvuga ngo mwijuru hazoja abashapu bazi ico Imana yavutse.
ni ukuvuga ngo muri kino gihe imana irakeneye abantu. Hari uruzi ruko ruratemba rw'ikanguro, rero imana hariho benshi igiye gukangura kugira ngo ivuga butumwa risanzare. Kuko nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ngo burakeye kandi bugira bwire aho umuntu adashobora gukora, ngo hari ijwi ry'usemerera riseyiri. Rero ni ukuvuga ngo umuntu nukuraba agakora hakibona, kuko hari igihe bitazokunda ko dukora, hari igihe bitazokunda ko ubutumwa tuvuga. Rero nukuraba tugacunguza umwanya umwete. Ego turabitegura kandi muzobibona. Ego kuko ntabanga rikiri mwisi, byose biri kuri karubanda. Nabisomye kwa Ruka niwe yabimbariye nanje, yambwiye ngo nta kintu na kimwe kitazoja habona. Byaba bibi canke byiza byose ni ku mugaragaro. Aha turi kuri terre, rero ibyo dukora byose bizoja habona. Coco, hari icyo gukorana hagati yanyu? Ego bihari tutegura, biri no mu nteguro, ariko no kumenyesha yuko ibintu byose ari igihe iyo kigeze ntigihishwa. Ego ntigihishwa kuko ntabanga rikiri mwisi. Ibyo umuntu byose akora naha nta bintu byo kuvuga ngo uzogenda kurihira mu ijuru ni apapa. Wakoze ibyiza naha, wakoze ibibi naha. Rero ni ukuvuga ngo turafise Imana ihindura amateka igahindura n'ibihe. Rero ni Imana yaduhindurira ibihe turimwo tukaja mu byo yavuze, bizogenda neza. Kandi Diome, igihe c'Imana kigeze, iyo yuguruye igenda icanye n'umuryango, kuko irazi yuko abana twebwe abana b'abantu muko muratwenga. Igihe c'Imana yo kigeze pasi ikugurura igenda ijanye n'umuryango, kuko irazi ko abana b'abantu bamwe turababaya, bashaka kubitamo kare. Urumva mama zikubitamo kare, rero irabizi kigeri itwaye silendre igatwara igitashe igatwara nibyo igenda itwaye. Rero no kuvuga ngo igihe c'Imana nikigera izotwugururira hama itwara umuryango, hama ivyo twakoze mu bibone bija habona muri Ndufacom company, hama ubwoko bw'Imana butabagwe biciye mu byo tuzoba twavutse. Imana y'umunsi oya nukuri nayo ngeneyo. Imana y'umunsi oya reka gatoya. Sinzi ngo ndirimba ijwi ry'icenda canke rya 20, ariko rero umva nta jwi na rimwe ritohimbaza Imana. Abantu b'Imana umva nimunkorege ku jwi ryanje, ariko ico nzi coco nta jwi ritohimbaza Imana. Tabahonje twagiye ntitwari kumwe nayo umunsi umwe. Iyo si Imana, Imana y'iminsi ibiri. Iyo si Imana, Imana y'iminsi itatu. Iyo si Imana, Imana y'iminsi yose. Iyo niyo Mana, Imana y'umunsi umwe. Iyo si Imana, Imana y'iminsi ibiri. Iyo si Imana, Imana y'iminsi itatu. Niyo si Imana, Imana y'ibihe byose. Iyo niyo Mana. Nako murakoze. Iyo Mana tugenda gusenga tukumva turabirambiwe. Iyo Mana uje gusenga ukumva uracitse intege. Iyo Mana uje gusenga ukumva isengesho ntiriduga rigarukira ku kibambazi. Nukuri iyo Mana ntayo dukeneye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Oya reka dukeneye ya Mana yatabara Burundi. Hari ahantu jewe 2015 niyo ntambara nuvuga ngo narabonye. Urumva ntamva nyene amasura avuga iki, umva ukumva nyene. Rero iyo Mana yatabaye Burundi muri vyabihe
iyo mana yantabaye cagiye, iyo mana yagutabaye, iyo mana nawe yagutabaye, cameraman iyo mana yagutabaye yigume ko di iyo nyene niyo dukeneye, iyo mana icika intege oya. ndumva ni byinshi wovuga cyane biradudubiza. Icyo nabwira abakunzi banje n'abakunzi ba Ndufacom company nobabwira yuko twitegeneza y'Imana, twitegeneza y'Imana. Igihe aho kigeze ugwaruka rwinshi ruve mu bitari byo, abamama benshi bave mu bitari byo, dutumire Yesu kugira ngo je nabonye ahantu hose Yesu ageze ibintu ntiyabisiga uko yabisanze, yarageze kwaza kayo acatangura gusubiza ibintu byose yanyaze abantu. Nukuvuga ngo iyo watumye Yesu ibintu byose birahinduka. Rero narabonye ni logo ni brand niki mu ndirimbo yawe iheruka, indirimbo yawe uheruka gushyira ahabona harimo logo yatanguye, ni brand ni logo ni company wawe ni iki bimeze ya si company kaze kuri nsha. brand yawe ni kajya n'akarogo, ni logo nyene nateguye nkuko namwe mufise logo ivuga ngo hatangura idarapo ry'u Burundi, hagasubira rya Israel, hakabamwo icupa riri kuri isuku mufenya. Koko ibyo bintu wabyumviriye gute, bisigura iki muri make? Agakiza kavuye hanze karadushikira, icyo ni cambere. Ego hama ikindi naco wibuke amasezerano Imana yasezeraniye abayuda. Imana yarabasezeraniye mu gihugu ca Israel, arababwira ngo uzovuma Israel nzomuvuma, uzomuhezagira nzomuhezagira. Nanje nkaca ndaba kwidarapo ry'u Burundi ni ibihugu bibiri vyonyene bisangiye inyenyeri, ni Burundi na Israel. Niyo mpamvu nahisemwo kubifatanya. Burundi na Israel nibyo bihugu bibiri vyonyene. Ibendera ry'u Burundi rifise inyenyeri y'amasonga angahe 6, na Israel ni kujya nyene. Rero nukuvuga ngo hari ikintu Imana yafatanije ku Burundi kugira ngo ibihugu bibiri aba ari byo bisangiye iyo nyenyeri. Urumva ko hari ikintu kidasanzwe. Rero nsha ni jambo ry'Imana. Yesu aravuze ngo sizongera gusangira namwe, tuzokongera gusangira kuri vino yo mu bwami bw'Imana. Ubwo rero nanje iyo nsha niyo ngomba gusereva abantu. Yego. Ni bread yo ngomba gusohora cyane, ni novuga ni aho uzocisha imiziki yawe. Ego ijya rogo niyo nzohora nama ncisha ko indirimbo canke n'utundi tuntu n'ubutumwa bwiza, nishingiro kaze kuri nsha. Nurufatira ndumva muri simbe nako bigiye koroha kubera Imana kandi nizere ko bazogushigikira. Tuvyizere abazoturaba bakumva barabikunze, bazogira subscribe, bagira na commentaire, bagira na partage. Ego indirimbo yawe uvuze ko utavise nyine cyangwa uzakora samavisi bizovana kuko abarongorwa na mpemu w'Imana nibo bana b'Imana. Uko umugabo nemeye gukorera ari we Yesu ntabura uko abigenza, ntazobura uko ndongora. Ico nkeneye ubu nuko ijya ndirimba Imana y'umunsi oya yoja ku mugaragaro. Ego reka twitege ko tuzatayinjire kuri iki. Ego kurengera ni haba igira mu byo tumenyesha tuzobamenyesha, nakubwiye ntabanga rikiri mwisi. rero bashimire cyane tunabageza kwiga bishasha mu mashyira yabo. Murakoze cyane. Ya matizere ko nutaha nikabarondera tuzoza kuko nta kindi twahamagariwe atari kwamamaza ibya Yesu. Tizere ko tuzogenda bishara ibyo Imana no kubana kugira ngo bishitse kwaguka kandi Imana ushitse kwabuni kubera ko n'umukuru kugaragara
turi kumwe twese birashoboka bafatanya nta kabuza kutazoka mu mazu bwawe kandi bw'Imana kugira ngo kumenyekane cyane. Ego kuko igihe aho kigeze birakwiye ko tuja mu ikanguro tukayivuga atabwoba. Ego mama Coco turashimire cyane kuba mwitagiye kuri mu iganiro. Murakoze cyane. Izere ko mutaha hamwe na maze hano tuzobaronka byoroshye. Ndufacom Tv kandi ikiganiro novuga ko kidasanzwe gikunda guca ngaho nyine kuri Ndufacom kandi twebwe turashishikariza abanyempano batandukanye uko muzogenda mubabona hari abazoba bamaze kumenyekana abazoba bataramenyekana twebwe iwacu ntabwo twinubana nabo nyine barabizi tubafata neza tubagira neza ibintu biba bimeze neza muri Ndufacom. Reka rero tubibutse kudushigikira kuri site, hari site tugomba gushira ahabona Ndufacom, ni site web Ndufacom company www.ndufacom.com. Ibyo cyangwa bishasha by'iwacu muzoza mubibona yaramaze kuba range ubu ibintu byose muba mukeneye ari ibintu by'amayembo expo murashobora guca kuri site mukabikora byoroshye. Murashobora no kutugana kuri Ndufacom siyeje ngaha mbere gukora indora Grace muri mbere ya kabiri ntumbero shenda kandi tubafitiye n'izindi serivisi nyinshi ni karibu cyane muzobibona bakundi ba Ndufacom. Rero tubibutse kandi no gushigikira mama Coco kuri YouTube channel yiyo mukore subscribe hamwe n'ubundi by'ubutakazi Patience niremera nawe mukore subscribe turabakunda cyane urushizeho kuroranirwa nawe utaha ciao.